Yesu Kristo ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 4 umurongo wa 23 haravuga ngo linda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza. Dusangire ijambo rivuga ngo nibikureka bikinjira. Salomo yaraduhaye impanuro ivuga ngo linda umutima wawe kuruta uko worinda ikindi cyose. Iyi mpanuro irahambaye cyane gose. Mbega wibaza ko ari kubera iki Salomo yaduhaye iyi mpanuro? Nuko Salomo arazi ko dufise amatwi, arazi kandi ko dufise amaso. Kandi nagira ndakubwire ngo mu byo turaba no mu byo twumva biragira ico biremye muri twebwe. Hari abantu numva bavuga ngo ngiye gusamara, abandi ngo ngiye gufata akayaga, abandi ngo ngiye kurya ubuzima. Nagira ndakubwire ivyo ujamwo vyose nuburi cyo uvanayo cyaremetse muri wewe. Burya umuntu nagira ndakubwire ni isi imera. Umutima ni ivu rimera iyo ribibwemwo. Kurya umuntu ateragira imbuto zikamera zigahunda impeke abantu bakaronka umwimbu. Burya nagira ndakubwire n'ivyo uzoteragira mu mutima wawe biciye mu vyo wumva n'ivyo uraba. Nagira ndakubwire ngo bizomera hanyuma bizana ivyamwa. Mbega ikibazo wo kwibaza nanje no kwibaza, ivyamwa bizoba ari vyiza canke bizoba ari bibi? Nico gituma tukwiye kwiyubara mu vyo turaba, twiyubare mu vyo twumva. Hari ivyo twumviriza vyinshi kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, abantu ukabasanga mu matelefone umwanya wose, ugasanga bariko barumviriza mbere no kuraba bariko bararaba. Mbega burya uburi kuraraba iki? Uburi kuraba ibintu vyiza bishobora kurema ikintu ciza muri wewe, uburi kurumviriza ibintu vy'ikimazi bishobora kurema ikintu ciza muri wewe. Ko mbona hariho abantu baraba amasanamu ateye isoni, amasanamu y'ivyaha. Nagira ndaguhanure wewe bimeze uko ukundi telefone ukayiraba mw'ivyo bintu bibi, hari ico birema mu mutima wawe, kandi ivyamwejo bizoba bibi. Kandi bibaye bibi abantu bazobibona ko ari bibi bagutera umugongo. Nuko rero tube maso ku vyo turaba, tube maso no ku vyo twumvisha amatwi yacu. Imana ibahezagire.